bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ri mu gitabo ca Zekariya igice ca mbere umurongo wa mbere gushika kwa gatandatu. Iryo niryo jambo dusangira kubwo ijambo ry'ukwezi k'umunani twinjiyemo. Mugabo ndahagararira ku murongo wa kane. Igice ca mbere murongo wa mbere ushaka kwa kane handitse ngo mu kwezi k'umunani mu mwaka ugira kabiri Dariyo ari ku ngoma, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido yaruvugishwa n'Imana. Uhoraho yarakiye cyane basogokuruza banyu. Kubw'ivyo uzubabwira utuku ni Uhoraho nyene ngabagize, ati nimungaruke ko ni Uhoraho nyene ngabagize, nanje nzobagarukako ni Uhoraho nyene ngabagize. Mureke kuba nka basogokuruza banyu abo navugisha kera babarira basemera bati uku ni Uhoraho nyene ngabagize, atenda ni muhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu bikorwa vyanyu bibi, maze ntibumva nanje ntibanyumvira ni Uhoraho agize. Uku kwezi ni ukwezi Uhoraho aduhaye intango nziza nshasha idusaba ingendo nshasha. Imana ihabwa icubahiro. Iyumvira Imana itumira abantu ngo nimungaruke ko naje ndabagarukako. Yarabahaye akandi karyo, yarabahaye intango nshasha. Igitigira umunani canke ukwezi k'umunani muri Bibiliya bama baharura rimwe gushika ku ndwi, ibihe tangabondwi canke incuro ndwi. Rero umunani yaba ari intango nshasha. Ndakwifurije intango nziza nshasha uhawe n'Uhoraho. Mugabo ugende mu ngendo nshasha, inyifato nshasha. Imana ihabwa icubahiro. Nibutse agakuru numvise ngo igikere caguye mu mazi ashushe kiriko kiroga kibarira abana bacu ngo mwoge mugaramye, amazi si yayandi. Ukwiye gutahura ibihe urimo aho ugeze. Ntugombe kugenda uko vyagenda kera ataco vyamariye abakera. Ugende nk'uko haravuga. Imana ihabwa icubahiro. Ntugendere mu makosa, ntugume mu makosa ngo ntaco ncera, ariko uku kwezi kubera ukwezi kwiza. Uhinduke mu vyiyumviro, uhinduke mu ngeso, uhinduke mu nyifato, uhinduke muri gahunda, ingene ukora ibintu, ingene upanga ibintu. Imana iguhezagire ukwezi kwiza k'umugisha. Urakoze kudutega yombi.